Yeah, na na na. Hey, Amir Production. Yeah, need the V. Yeah, baby, take it slow. How you wanna treat me like a hoe? Baby, take it slow. Why you wanna treat me like a hoe? Beku kunyita bro. Jindagukunda sinshaka friend zone. Mamilo, aunchie oseba neri poto. Dagukunda, you know. Kongu kunda gwarinzi pimo. Let me love you, baby. Let me touch you, baby. Let me fall in love. Yeah, what up, it's your boy Nida V. Yeah. Yeah, na na na. Amazina yanje y'ukuri nitwa Kabera Davi. Amazina y'ubuhanzi ariyo nkoresha kuri stage nitwa Nida V. Yeah, na na na. Umuziki nawutanguye neza muri 2020 niho nasohoye indirimbo ya mbere ariyo Only One. Ya gusa nari natanguye kuza ndandika imiziki guhera mu 2018 ko. Yeah, na na na. Ya ingorane aba upcoming artists duhura ni nyinshi cyane kubera hari igihe usanga ugiye nko muri studio ari rya mbere ugiye ugasanga producer agufashe nabi. Ya ntakarashamo inguvu kubera uri mu upcoming ibintu byinshi taburamenya urakenera umuntu akwereka ngene babigenza muri studio. Gusa Imana je yaramfashije nahuye n'umuproducer ari pro ya twarabifashanyijemo neza turakora ikoka ciza. Yeah, na na na. Ya MA ni nka family ya nibo kugeza kuri uyu mwanya bamfasha kuvyekeye umuziki ya. Yeah, na na na. Ya abanivyo banyenspira ni benshi cyane harimo Kidum, Yoya Jamal, Sadbi, Big Fizzo ni benshi cyane. Yeah, na na na. Yes, no vuga ko video y'izi ndirimbo zanje zibiri maze gusora zizosohoka no bandiko ndabesha. Gusa ibikorwa biri imbere turiko turayipangira ama video kandi bizoza bimeze neza cyane. Yeah, na na na. Ya control me nashatse kuririmba hari gihe umuhungu iyo arika arondera uwo bakundana canke iyo yakunze nk'umukobwa birashibuka ugasanga umukobwa wewe namufashe au sérieux ugasanga aramufriendzone ugasanga umuhungu ari muri friend zone. Ya nashatse kuvugira abantu nk'abo rero barabagira ico kibazo cyo kunovuga kudraga umukobwa hama mu nyuma akamufata akamugwiza n'ubusa. Yeah, na na na. Ya aba upcoming nka jewe no babwira ati nibacika intege babandanye music. Ya hari umunsi bazogera ku ndoto zabo zikaba ukuri. Yeah, na na na. Hey, Amir Production. Ya urabona music iki gihe music uri kuri market ya kenshi abasani bakomakomeye ku isi canke aha mu Burundi barashiramo ikirundi icongereza agaswahili gakeyi ku buryo umuntu wese adatahura ururimi kanaka ashobore kubona message nashatse gutanga. Yeah, na na na. Ya myaka 5 iri imbere Imana ibifashije kuko umuntu ashaka gupanga iki Imana igapanga ikindi. Ya gusa ndizera yuko myaka 5 nzoba narazanye agashimwe kari international aha mu Burundi. Yeah, na na na. Ya abafanzi banje no basaba kuza baramugutse ko bama bakumpaye bakumviriza message shaka gutanga ku Barundi. Ya naco nakora kubera umuziki w'u Burundi shobore kugera aho ugeze aba upcoming artists dushobore kugira icyo twimariye tubicishije mu ngabirano zacu dufise zo kuririmba. Yeah, na na na. Ya Amir Pro, God bless you. Yeah, na na na. Ya Imperial TV ya keep supporting upcoming artists. Ya mukora ibikora inka vraiment courage. Ya nashaka kubwira abafana b'umuziki ndundi abakunzi b'umuziki wa Nida V kugira sabone kuri Imperial TV
ya kandi muhandanye mukurikirana imbuga zanje Instagram ni nidavima, YouTube ni nidavi, Facebook ni davi ya subiza umutima munda oya 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 nijaruza munda oya 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 subiza umutima munda